Tega n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza iminsi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahaye kaze muri aya makuru hagezweho muri uyu mwanya, turabandanya kubagezaho vyinshi birabara n'ifungwa ry'uwahora ari umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengerantwari. Tugiye kubagezaho ingene ku munsi w'ejo yoba yarafashwe ndetse hari n'andi makuru kuvyo yagirizwa. Ntuze gucikwa muri aya makuru, mu kanya gato turaza kubahereza idonido. Reka ntangure aya makuru mbaramuza kandi mbakaza aho muherereye hose, mwaba mudukurikiye muri mu Burundi, mwaba muri mu bice bitandukanye bigize umugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, ndagwaye kaze ntuze gucikwa. Fyona kuri subscribe canke sabone niba ari ubwa mbere dukurikiye, niba atari ubwa mbere utari wanabikora nawe wobekora kugira ngo mushikirwa n'amakuru yacu muri muba mbere. Umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB yaraye ahagaritswe. Dieudonné Murengerantwari yahagaritswe ku munsi w'ejo hahise ku itariki 7 kwezi kw'icumi 2023 ari saa 9 y'Igitega. Yafashwe n'abakozi b'iperereza baca bamutwara ku biro bikuru vy'iperereza aho yaraye ijoro rya mbere. Bafashe Murengerantwari Dieudonné harimwo umukuru w'iperereza ku rwego rw'igihugu General Major Ildefonse Habarurema batazira Kikongo. Kimwe mu vyatangaje abantu, umuyobozi mukuru wa BRB yafashwe yambaye ikabutura, isigura ko bamukuye muhira iwe gihutihuti bamutwara ku cicaro gikuru ca BRB. Bamaze gushika aho ku cicaro gikuru ca BRB, barinjiye muri biro kwa Murengerantwari Dieudonné n'ahandi barasaka, barangije baciye mu mwaka imfunguruzo zose. Tumenyeshe kandi ko ejo nyene hahise uwo muyobozi mukuru wa BRB yarafise n'urugendo rw'akazi rwari kumushikana mu gihugu ca Maroc. Murengerantwari Dieudonné rero yafashwe mu gihe ariko yitegurira kuja mu rugo. Muri urwo rugendo yari kujanamwo n'abandi bashika 8, twavuga nk'icegera ca mbere ciwe n'abandi bakora mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Ejo rero abo bandi 7 nibo buriye indege bonyene baragenda muri Maroc. Dieudonné Murengerantwari nawe ahita ajanwa mwiperereza. Cyo tumaze kumenya nuko hari amanyanga akurwa muri BRB yo gusohora amafaranga mva makungu, harimwo amadolari. Bikavurwa ko ayo mafaranga asohoka mu manyanga ateye ubwoba. Havurwa kandi ko hari akarwi k'abantu b'abategetsi bama bahabwa amadevize ari bonyene ndetse abandi bakayabura. Muri ayo madevize y'amasohoka mu manyanga, turamaze kumenya ko n'ishiramwe Prestige rigisibije mu gusohora ayo madevize, kandi aha nta muntu numwe bigaragara ko asinyira ayo mafaranga abagiye muri ico kintu bita Prestige. Ni inkuru tuzona bategurira neza tuyibashikirize. Bivuga ko kubera uko kuna amafaranga asohoka mu manyanga, ubutunzi bwa BRB bugeza aho umwanzi ashaka. Abakurikira imbuga zigiye zitandukanye baribuka ivyagiye ahabona ku manyanga yaranze isorwa ry'imiliyoni 20 z'amadolari mu mwaka uheze. Amafaranga bo bagumye bakoma induru ko yasohotse mu manyanga. Ikindi catumye Dieudonné Murengerantwari afatwa na manyanga adasanzwe yaranze igurishwa ry'isima ibanki BRB iheruka kugurisha. Isima iranzwemwo amanyanga menshi cane kuva gitangura kugurwa igata igihe. Mu nyuma BRB igitangaza ko ishaka kwigurisha ku itariki ya 15 kwezi kw'icenda 2023. Mu ncamake BRB isanzwe iriko yubakisha kontwari y'inzahabu canke cyo twakwita guichet unique muri quartier y'Icumi ya Ngagara muri mairie ya Bujumbura. BRB ifitaniye amasezerano n'ishiramwe ririko ryubaka ko BRB yariyo izohora yigurira ibikoresho byo kubaka. BRB rero yari yaguze isima. Iryo tangazo mubona cari nk'igipapuro c'igikanganyoni cyo guma amaso abantu, kuko nta higanwa ryigeze rinaba. Bari bateguye amanyanga, baciye babesha ko isoko ryatsindiye umwe mu bahanuzi canke secrétaire muri BRB yitwa Munezero Dieudonné. Baca bavuga ko yaguzemwo imifuko 500. Amatohoza yacu yemeza ko secrétaire Munezero Dieudonné baje nk'igikoresho kuko amafaranga yatanzwe n'abo bategetsi ba BRB babesha ko yaguzwe, kumbe bagiye kuyita
kuyita canke kuyisesa kuko yari yamaze guta igihe, baca berekana amafaranga arenga miliyoni 22 z'amarundi ngo niyo yaguze. Gushika rero aho uwo umuyobozi wa BRB Dieudonné Murengerantwari afungiye mu iperereza ariko abazwa kuri ayo manyanga yose, ni inkuru rero tuzoguma tubatohoreza kugira ngo tumenye kandi namwe mumenye amakuru mashasha kuri iryo fungwa. Se azogumishwa mu gasho k'iperereza canke azoshirwa mu ibohero kimwe n'abandi bategetsi bakomeye nka Lengiyome Bunyoni. Abantu benshi rero baracategereje ikizovamwo, kazogukurikira kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ega tubandanirize mu gice ca kabiri. Ese Edouard Nauma bigenda ko yagenwe kuba umuyobozi wa BRB yoba arinde? Kuri uyu umunani Gitugutu Edouard Nauma bigenda ko yagenwe nk'umuyobozi mukuru n'umukuru w'igihugu kuba umuyobozi mu banki nkuru y'igihugu. Iyo mvukira mu ntara ya Ruyigi yaronse urupapuro rw'umutsindo muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubutunzi, yagiye no gukora mu banki nkuru y'igihugu kuva mu mwaka wa 2009. Mwaka w'ibihumbi 2013 ushire w'ibihumbi 2014 niho yaronka urupapuro ku rugero rwa kabiri rw'amashuri ya kaminuza master canke masters bivanye n'ururimi ubivugamwo mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri mukakaro 2022 yagemwe kurongora igisata c'abashakashatsi muri banki nkuru y'igihugu baraba ivya macro economy. Mwaka nyene agenwe kuba guserukira leta muri komite nyobozi y'banki BNDE ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100 karongo busa 98 ryo kwa 8 myandagaro wo umwaka wa 2022. Menya ko umuyobozi mushasha wa BRB ari umuhinga mu guhinyanyura imiziki yaho sanzwe afise imbere inzi yinyonyura muziki unovoye cyane, ndetse nawe nyene arafise n'ingabire yo kuririmba nkuko biri mu ndirimbo ziwe. Hari akaroro kiyitwaniwe we yasohoye muri ndamukiza 2022 maze no gukoresha indirimbo baririmbyi ba Barundi nka Yves Kami ndetse n'abandi. Aganwe kurongora banki nkuru y'igihugu ku myaka 44, asubire Dieudonné Murengerantwari yiramutswa kuva ku wa 8 myandagaro 2022 ku munsi w'ejo akaba yarakuwe muri ayo mabanga ndetse yacafungwa nk'uko twabigarutse ko muri aya makuru. Reka haya makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero. Kaminuza y'Ingozi igiye gufasha abanyeshuri b'abatwa bige bitabagoye kandi ifashe mu bushakashatsi butandukanye. Abanyeshuri 7 abatwa barimo abakobwa 4 baramaze kwiyandikisha kandi n'abandi bazokwakirwa, kandi kaminuza izofasha ivyo ishoboye kuko nkuko vyashikirijwe na Patiri Apollinaire Bangayimbaga ayoboye kaminuza y'Ingozi. Yabishikirije kuri uyu w'indwi kwezi kw'icumi 2023 mu gihe bugurura umwaka wa yubile w'imyaka 25 iyo kaminuza imaze. Umuyobozi akavuga ko iyo kaminuza yemirije imigambi myinshi harimwo kurema ikibira canke jardin botanique ku mahegitari 6 mu vyegwa vya Ngozi. Harimwo kandi kugira ubushakashatsi mu gukora umwavu hakoreshejwe imisiba, hari gushiraho ibisata vyo kunonosora ivyigwa master vyongere ku vyahora vyo gutegura uko kaminuza yutanga ubumenyi kubiga ku mugoroba. Harimwo kandi ko kaminuza y'Ingozi ikoranye n'ibitaro bikuru vya Ngozi hagiye gushiraho laboratoire izopima ingwara ni laboratoire atomique pathologique nkuko vyashikirijwe kuri uwo munsi. Basarukiye abize kuri kaminuza agakenguruka ko kaminuza y'Ingozi yagiye irasimba intambamye canke ingorane gerageza guterera mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Muganga Agapiti w'amahoro waserukiye abize muri kaminuza y'Ingozi kamagarira abahawe ingurane yo kwiga bayisubize kugira ngo n'abandi batishoboye baronke ko biga. Baramuwe rero bakaba bashinze Fondation Monseigneur Stanislas Kaburungu kugira ngo bagomeye bafasha kaminuza ya bareze. Paul Niyonzima umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Ngozi nawe yize amategeko kuri kaminuza mu ntango zayo, gashima ko kaminuza imfura mu makaminuza yigenga yareze kandi iba inyishu kubava mu bihugu vy'u Burundi, u Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo n'ahandi mu karere u Burundi burimo. Mbere n'abagwiza tunga bahugurukiye haza umurindi munini mu vy'iterambere
ndetse mu bivuye ku muzo wa kaminuza. Makuru harabana n'ivyo kudandaza igiciro c'itomati cakorotse ubu nirya nawe aho ni Bubanza. Tomati zitanu zahora zigurishwa amafaranga 1000 amarundi mu kwezi kwa Mukakaro ubu zigurishwa amafaranga 500 y'amarundi. Igiciro c'itomati gihunduka bivanye nuko umwimbu ubonetse kubaremye biyaya aho bavomera ubu mwimbu ni mwiza cane. Gisamba cagurishwa amafaranga 60 ubu ni 20 ya marundi gusa. Reka rero tubandanye kwirabana n'amagara y'abantu. Kanseri y'ibere n'abagabo barashobora kuyigwara mu bimenye. Kusi yose kanseri y'ibere niyo kanseri zaho bwa mbere ikaze gusumba izindi kanseri y'umuntu yayipimishije kare kayivuza arayikira neza ikarira cane abakenyezi ariko n'abagabo barashobora no kuyigwara. Byashikirijwe na muganga Tania Ineza kamo mwishiramwe uzima mu gihe abakenyezi n'abigeme bo mu mugwi wa bien-être au féminin bari bahuriye hamwe kugira ngo banonore imitsi bongere baganira ku bijanye na kanseri y'ibere kuri uyu w'indwi gitugu 2023 kuri Jardin Public Bujumbura. Muganga Tania akamenyesha ko gushika ubu tacirwa kiremeza ico iyo kanseri ivako ariko yashikirije imigwi ikarirwa gusumba iyindi. Umuntu afise uwo basangiye amaraso yigeze kuyigwara abafise ivyago vy'uko azoyigwara vyigwije ku ncuro ya 5. Abakenyezi bari hagati y'imyaka 20 na 45. Umwana w'umukobwa yagiye mu butinyaka mbere y'imyaka 10. Umukenyezi atigeze yibaruka canke utegeze yonsa inzoga n'itabi utuvyimba mu mabere utagira siporo n'ibindi. Uko iyo kanseri ishobora kwibonekeza rihinduka ry'urukoba ugutibira hari ukuvyimba mw'ibere hari imitsi hiranda hari guhindura iforoma canke bunini bw'ibere hari umukenyezi rero yarakwije kuguma yiyumviriza ko hatabaye impinduka igihe cose nyuma y'imisi 3 canke navuye mu butinyaka yumvise abaye impinduka zoce yirukira kwa muganga. Ikindi umuganga yashimitse ko nuko kanseri y'ibere ishobora kugenda ikongera ikagaruka ariko kandi ushobora no gukira neza burundu. Krista Muyubira yari yitabiriye iryo huriro yashinze ntahe ko yigeze kurwara kanseri y'ibere arayivuza irakira neza ati hazi imyaka 7 nk'iziyo ngwara mama wanje niwe yamuhitanye ariko nashaka kubamenyesha ko iyo ngwara ushobora gukira ndetse ukavyara ukongera ukonsa. Ubwa Carmen Gloria Mizero batanguje ruganda bien-être au féminin akamenyesha ko kabaye n'akaryo keza ko guterana intege ku bategetsi ku bakenyezi kwitwararika siporo kuko ari umuti ituma bagira amagara meza ndetse kanafasha no kwirinda kanseri y'ibere. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'imbonesha kuri Muhuza TV. So rero kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza gushikiriza bane bahezagire.